ndahera ku majambo y'icubahiro aheruka kuvuga kandi muyafate nka nkama. Nyeniteka yaravuze ati mu bintu bijanye n'ubutungane ati hariho kirazira zitatu: amategeko y'u Burundi ni kirazira, amategeko y'u Burundi ni kirazira, amategeko y'u Burundi ni kirazira, umurundi ni kirazira, umurundi ni kirazira, agataka k'u Burundi ni kirazira, agataka k'u Burundi ni kirazira. Twumvise ibibazo by'amatongo, murumva ko inyishu yamaze gutangwa. Umukuru w'igihugu wenyene aravuga ati amategeko y'u Burundi ni kirazira. Wewe mu bunyabutungane canke wowe ujejwe ibintu by'ubutungane, menya ko wewe batagushinze ayo mabanga kugira ngo uzuhotora amategeko y'u Burundi, nayo yifashije kugira ngo hotore bene wanyu. Ukaba uri hano uri kuravyumva, uri umunyabutungane, ntituzobandanye tuvuga kenshi. Uno munsi umenye ko amategeko y'u Burundi ni kirazira. Wewe nta kuntu wosoma warize ngo usome amategeko bitandukanye n'uko ubundi mwiganye ayasoma, kubera ko hari aho mushaka gushika, hari uwo mushaka kwirabuza kandi yari mukuri. Amatongo ya leta na ya leta, naho uzohotora amategeko kugira ngo itongo rya leta bihe umuntu, itongo rya leta rizoguma ari rya leta, mugabo wewe uzibaza ko iryo tongo warimuhaye, kuko umwanya n'umwanya amategeko azokora. Ivyo bintu bimaze kuvugwa kenshi. Abantu b'ubutungane ntaco bimaze, ntaco bimaze. Leta niyo igutunze, leta niyo ukorera, leta niyo guhaye akazi. None kubera kugaruka ukaza kwiba leta, ukaza gukorera nabi leta, kumwe twirirwa dukoshereza Imana yo yaturemye. Niwihanure, sindakuzi sindabazi, nimwihanure. Ibya leta ni bya leta, nawe ubwawe uri umurundi wa leta, nawe ubwawe uri umurundi wa leta. Mugabo uno munsi aragezaho ibintu bya leta, wowe nyene wiha uburenganzira bwo kubigabira abantu kubera guhotora amategeko. Ayo mategeko uhotora niyo mategeko azoguhotora muri action récursoire. Hariho amategeko ya leta, ibwirizwa, ibwirizwa ryega abo bose
bashaka guhombesha leta, abo bashuro bose bashaka kurenganya leta, bashaka guhindura amategeko kugira ngo leta abe ariyo ihahombera, izobagarukako. Ariho mvugiye muri rusange ku matongo ya leta, kirazira, mwayumvise, ni kirazira, ntabwo ari naje nabivuze, ni kirazira. Uretse n'amatongo n'ibindi vya leta ni kirazira. N'amatongo ya leta ni kirazira. Ntiwitwaza amategeko rero ngo wongere ucumure kabiri ko amategeko ari kirazira wowe ukayahotora, amatongo ari kirazira wowe ugashaka kuyaho uyishakiye. Uretse n'aya leta, amatongo uretse n'aya leta, n'itongo ry'umwenegihugu ry'umurundi ni kirazira. Uno munsi kubera ayo mategeko nyene bagenda bahotora, nyene itongo uno munsi wahinduka akahinduka wo kwirukako, bakamuca amande ari nyene itongo. Birababaje, birababaje. Itongo ry'umurundi ni kirazira. Wewe uri mu butungane uvyumve, ukaba uri kugenda uhotora amategeko, ejo ayo mategeko uhotora niyo azogaruka akaguhotora. Ntacyo bimaze rero, ntacyo bimaze ko kwirengagiza ukuri kugira ngo uce iza ngondagonde. Uwo ari mukuri umwaka gatongo kiwe yangare. Sinzi ko wewe uko wiyumvira. Bega iyo umurundi yangaye kubera ko mukuri mu gatongo ukoresheje mu mategeko wahotoye, wewe hari amahoro ufise? Wowe uraryama mu nzu ugasinzira? Mbega abana bawe bubabwira ngo iki? Kuri umukozi wa leta, abana iyo bakubagije uvuga kuri umukozi wa leta. Bega ya mategeko uri kurahotora umunsi azoguhotora, abana bawe uzobabwira ngo iki? Umuryango uzowubwira ngo iki? Abagenzi uzobabwira ngo iki? Reka tugeze hano.